umwana ifuri ifite 14 ans ariko maze 23 ans mu rugo yego vyagenze gute histoire ndende ndende cyane twarongoranye na madame muri 2001 hanyuma tuvyara muri 2010 imyaka 9 uri kurasenga nukaye no twari tugikizwa muri 2001 ebana bishushe hamwe yene abantu bose bavuga felicitation mwaka wa mbere mwaka wa kabiri mugabo mwaka wa gatatu bavuga ati bana fanya kazi bana gira ifo acanyereka kakana akanyeretse nahenda umugabo nagaki acambara muri positif ni positif no kuvuga iki gora shaka kwa ingwara toye positif ni iki acambara ngo ndibungenze jecha ntago yagutamba ari intambo ne nabwiye Imana ko nzoyitambira yita intambo ya Aburahamu tarakizwa muri mu rukundo cyari ibintu bimeze gute ingeso z'abantu bari mu rukundo badakijijwe turazizi cyari ibihe bimeze gute you have to be honest Frank ushaka bankore kuba pasteur ni wewe washoboye guhezagira ubukwe bwa Prophet Modeste ndetse na Benise niko biri abantu benshi mu makommentaire hari byinshi bakrititsemo nizo shaka tugarukemwo hari benshi bakrititse ati mbega ni ubuhe bukwe bahezagira ata Bibiliya tubona imbere ni hari ibintu tusabonye mu rusenge byo bahora bakora mu rusengero mbega kubera iki bibasha zogira ibintu nk'ivyo onya amadokumengo bari mu kigandaro kubera ko ubukwe bumeze kujya ashaka ituta ashaka tuje muri eglise hamwe kantike savende akunda indirimbo ya mbere haleluya gushika shaje uzoza kumpinyuza azogene muri Bibiliya anyereke aho handitse nyene bakora ubukwe wanonse cyangwa uvuga ubukwe iminsi 30 imbere yuko ubukwe buba ivyo Modeste yarabikoze Benise yarabikoze muri etat civil barabikoze naje muri eglise yanje naho Modeste atagenda muri eglise yanje narababwiye nje pasteur ngiye guhezagira ubukwe bwa Prophet Modeste na psalmiste Benise ni psalmiste chantre psalmiste psaume Ewe uririmba Prophet Modeste amezuko unya afisingezi zinya no muesco nuku we nk'umukozi w'Imana koko rubahezagiye wumva yuko urugo bagiye mu ryo kumera gute mu gihe hari abantu benshi ngo batera amabuye amen burya rero nico ciza cyo kumenya Imana no gukurikiza ama principe y'Imana na Yesu hari gihe bamubwira ibintu ku bantu ati urashobora kugendana n'ujya mu Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke mwamutse vane humorere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. Sonda gwikaze yose kwikana gutkana muri Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Uganda, ariko tukaba bari Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu bihugu vy'abarabu ndavuga Oman, Arabie Saoudite ndetse n'andi hagiye hatandukanye. Wowe utaragira subscribe kuri channel yacu ni African TV, ndagusabira subscribe mu mwanya umwe gusa hama twubake umuryango munini hama twige twigishanye. So uno munsi mateka aho twigiriwe amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe turi kuri Eden Garden Resort mu kibanza cyiza kibanza gisa neza aho umuntu wese ashobora kwicara karuhukira hari akayaga keza kumbure uri diaspora canke ubangaha nyine mu Burundi ukeneye kuruhuka ukeneye kuzana umuryango wawe ukeneye kuzana umukunzi wawe kumbure na handi ratari kuri Eden Garden Resort wakira akayaga keza. So twakire n'umutumire wacu twashimiye kumwakirira hano onya muraza kumukunda nibyo tuzahoganira ndetse bizaho kubafasha. Karibu cyane rero. Merci beaucoup. Meze neza. Turashima. Amakuru. Yego, tumeze neza. Yes, d'abord waramutse bakunzi ba African TV. Ndabaramukije mwese aho muherereye hose yadondaguye ibihugu byose. Muga yibagiye ababimukike abari mabanda. Turabaramukije. Yego, hama kandi uri karamuviriza no gufyonda kuri subscribe abone icana dushaka itera imbere gose Frank n'umujene akaratera imbere kandi afite content nziza yego mumo tugire challenge tumushikare kure fuwe fyonda gose bisigaye ntibikuraba fyonda gose yes turagoye kazire kuri African TV kumbure makangira ngo tushire kuyagira abantu bakaba dukurikirana benshi bakuzi ni benshi bagukunda ni benshi bagukunze ni benshi batarumva rero uwariwe uwo turi kumwe widondera turi kumwe kugira ngo n'abatakuzire bashobore kubwira uko kumenya. Bo je nitwa Jean Claude Makaka muze Makaka ubu ntutse
makaka hari akatuzo karyamye guca kuri kaka numva mu papa w'abana batatu abahungu batatu 14 inusu 13 n'imyaka 7 ndubatse umugore mwiza cyane la plus belle femme au monde wow Aurélie tubakanye imyaka 23 umva ko si bose bashikana na 5 umva yuko turarujanye Imana yatugiriye ubuntu yego Murundi abantu bagita umukongore ko yantamba neza dutamvye ngahanye nawe uca wiga wazi gukubita ikizede neza ndakubita hamwe n'umukongomane nkamukosora cyo gituma besho kwitaya no kumukongomane banyangira umukongomane mandi Murundi nakuriye ngaha mu Gisagara hitwa mu Kabondo mande école belge urumva ko twavuye igifaransa cyinshi école belge umwana w'ahantu yego mu makatemeta urumva twavuga igifaransa gusa hanyuma yego kino vuga ni presenta nize amashuri ngaha mu Gisagara za Stella Matutina yego za Saint Esprit mwana nize no kuri Islamique abantu benshi batazi ko nize kuri Islamique kuri markazi hanyuma yego yego ndi n'umugwizatunga uri mu Gisagara utegeza kugwiza itunga ahandi ho byomera nabi hakira nawe uri umugwizatunga yego pana kugwego hejuru bakugwego nyuma nikiranyemerera mugata panda tu ikishu y'umwanya siku moya kishu ya muda tu tuzohasha yes ikintu ca mbere sibona ari guhera mugabo ariko bari muco duhera gatonya ufite umwana ifuri ifite 14 ans ariko maze 23 ans mu rugo yego byagenze gute histoire ndende cyane twarongoyanye na madame muri 2001 hanyuma tuvyara muri 2010 imyaka 9 uri kurasenga nukai no twari tugikizwa muri 2001 ebana bishushe hamwe nyene abantu bose bavuga felicitation mwaka wa mbere mwaka wa kabiri mugabo mwaka wa gatatu bavuga ati bana fanya kazi ebana gira ifo gira kora mugabo Imana nitanga abana nitanga ibibondo twarihanganye mu nyuma uhejeje uvyaye ni ucubona ico Imana yake irakwiza kiratwiza gusenga kwihangana gusengera abandi no kubona yuko byose biva ku Mana vyaga utariga ko byose biva ku Mana urashaka kwigira umugangi kibaza yuko byose bishoboye mugabo uriga kuvuga ati byose ni Imana ibitanga rero twaravyize yego hama yari miracle vraiment kuko aho twari ari Montreal twabari Montreal imyaka 25 Mikana imyaka 25 Montreal na Ottawa Montreal 17 ans ama Ottawa Gatineau 8 ans rero iyo myaka rero turi mu rusengero dukora nk'abadiakoni dusenga atamwana ntibyari byoroshe imyaka 9 hanyuma busumwe satubona twagiye tugira ico bita in vitro ku babizi baragufasha kugira imbanyi tugira tubigire twaronse amahera ko y'amahera menshi miracle yogira amatede usanga atamari bongenze uwo iyo period nyine twari dushaka kubigira Imana yari yerekanye avuga ati ntihagire ubuntwara gloire byose ni jewe credit ni jewe usanga Imana yaduha umwana par miracle yes ndazite challenge ndavyita ibigeragezo ndazite ibihe bibi mwari mubayemo challenge y'imyaka 9 yari ibihe bimeze gute ntibyari byoroshe cyane ku mugore kuko umugabo kenshi amavuga ntiyigira abingumbi kenshi babishaka ku mugore ni mentality mugabo nigiye asanga ari umugabo mugabo kenshi ko so bishaka umugore yego hanyuma byari byoroshe uri umuntu ari mu rusengero yizera ushitanga kwirukana amadayimoni ayo muri karandi zose z'abasogokuru n'abasogokuruza twazuza kazikemera
byo gusenga bigahera byo bya jene bigahera ko neva ni nyinshi hanyuma ugatangura kubona yuko rega murashobora kuba batamwana gacha bitangura kuremera bazi kuja muri baby shower ibintu bagita bita baby shower ni ibintu kwibu gufelicita umumama ukabona ko Imana yahaye undi muntu we yakwimye haro n'abatwarinda abandi batarongoye zandazi bishushu ariko anaka ntayashaka nakunoga katishaga gahi wanje byose bikawicamwo ari depression depression iragukubita yego kumva yuko uve mu rushe urabivuyemo abantu bari barabicamo ntimwihebure kandi imyaka igaca y'avance imyaka iregera imbere kubona yuko birashoboka yuko ntashobora kugira umwana yego hariho nta ntuze amajambo y'abantu abantu b'aba specialiste uzumva utashe muri vacances arabizi neza yuko atamwana ufise azongo baradutse mbega mugeze kuri bangahe arabizi neza bazi ko ibijambiro bakubaza bita amahoro mwaraje mbega hakobe madame yego mbega mugeze kuri bangahe arabizi neza ko atawufise muga kugira akagukubite ngene akagucumite ukumve yego ushaka usanga udashaka kuza mu bantu kwakwigunga yego ukumva ko ari cubuze vraiment ntukwiye iyo rero ni emotion igoye kujera muga rero kiryoshe naco muri mude na madame hari ibintu byinshi mukora mu profita c'est 100% y'umwanya nta mwana arimwo nta stress yiki vraiment muramenyana na madame niyo l'autre côté nziza murakundana na madame muramenyana na madame muragira urugendo hamwe muka umwanya ari gwanyu mwinshi ko yagiye mwabana hari ibintu byinshi usanga madame ari kumwe n'abana nawe canko uri mu bindi umwanya ukabura kwishure stress kaba nyinshi hamugasanga mariage ari mu gitangwa ngo cyamushaka mwabana biratumye mutamenyana utaranka umwanya wanyu wo gukundana bisanzurana kumenya amadefo y'undi muga muri deux rero muramenyana bro cyo byaradufashije no gusenga rero niyo kote nziza twarize gusenga bro no kuyumanganya yego ukagenda mu bantu kandi ubabaye urumva Imana irakwiza bavuga ati none ugira iki none uhindura iki ni jewe hindira uriga kwimetriza yego ukavuga ati habe n'abandi usanga bashorondera abagore yego amaze gushikana 5-6 aje avuga ati umugore wanje wewe kandi na famille abijamo yego ugenda upime wipime shango niho ugenda guca yes muri ico gihe wewe wari uzi kazo ko ari wewe wari uzi kazo ko ari umudamu ni iki challenge mwahuye nayo kumburi tuma wiyumvira nakatiba koko twero icatugyoheye muri iyo situation nuko madame yagiye kwa muganga arapimwa naye ndagenda kwa muganga ndapimwa twese sanga turakomeye singorane ya madame singorane y'umugabo murakomeye nawe dukomeye ko muri bwa bugabo saba kamwe gusa abo kamwe kubera iki genda gute bakavuga ati birashika rero birashika yuko kibungiye rero iyo ari ivyo bicaye gutuma usenga gusa kuko uravuga ati ni Imana ibikora si ingwara nta bumuga burimwo turindira Imana kote familiale muhira abavyeyi babanezerewe ko baronka umwuzukuru umunsi twaronka umwana umunsi turonka witwa Jeremy urumva abantu barasenze imyaka 9 riba ari nyinshi urumva yari nouvelle ya kwisi apari gisagara isi ati makaka yavyaye ifoto kuri Facebook yarasikiye urumva malaika abavyeyi urumva abagenzi b'abavyeyi abapasteri amayigize kanaka yari amayigize ninjiramo urumva naronse umwana yari vengeance rero nazanye umwana namuterura ngaho ku gitugu tugende mumubone ninjira muri yagize ndamuteruye gucanye umva sinavuga bamubona guce gusa akarura barakarura aho ndagize nagiye mu cyo nabwiye umupasteri nawe harura amezi cyena nawe kandi yaciye avyara yego nafite amavuta yo kuvyara mama umva
kandi umwana wa mbere tumuvyaye umwe yatanda ko umwana wa kabiri bishobora guteba kandi amezi 11 wa kabiri yarinje shukwa kwa atakugira planning familiale tugende boro mugabo ati gake tugende boro byaziye rimwe byose yego ati Imana cyo yugura rimwe ibombo ba hamwe tuvuga ati donc byatibijwe Imana yake yatwigisha muri ikigeragezo épreuve Imana ishara mu buzima nizore dushaka kwikuraho nizo dusenga tugiye Imana ngo ikureho ahubwo dusenga Imana idushoboze kuko nta rimwe duha ikigeragezo ngo tudafise capacité yo kugenderamo gusa Imana idufashe yari épreuve yoroshe yego umunsi wa mbere umenya yuko inda yinjiye wari umunsi umeze gute kuri wewe Ego uwo munsi madame yaraje twateza kugira ico bita ama test avaye ko tugenda kugira bya bindi muganga yatubwiye ati mugire test rero hanyuma mugire na test ya de grossesse kwa madame yaramaze imyaka myinshi agira ama test de grossesse imyaka 9 wagize ama test ashika 40 angahe ubuzi bujya buntu twe ntabwo tuba tuza abagore bababuzi bararusha rero acagura test aragenda aragira agenda twari muri salon aragira sabona yamamagaye maze aro cri aro ijwi ry'umugore ngo hamagaye ucumenga arabaye ikintu aramamagaye aravuga arabaye ikintu tangena niruka kumuraba acanyereka kakana akanyeretse nahenda umugabo nagaki acambara muri positif ni positive no kuvuga iki gora shaka kwa ingwara toye ni positive ni iki acabanga ngo ndibungenze jecha ndagora gutamba ari ntambo nabwiye Imana ko nzoyitambira yita intambo ya Burahamu yo ntambo ca ntangwa kwitamba avuga ati Imana arakoze amateka madame rero naho gutamba nabaryoherwe ashagira ubwoba ajyayo Imana iguhaye ikintu wari umaze imyaka urindiriye hari igihe utabashira hari igihe ukekeranya ati chef byakoye byabaye eba ashagira ubwoba cyamurawe no kufisa ubwoba atamuga ati akantu naguze agapirate ubwabo ni bw'abashinwa baguha butatu baguze ka atinagize kamake umva maze bwinshi nkora ndarinzi uko ari ndamuraba ni mbori ndindira gatoya ndakubita ndiruka ngenda kuri pharmacy cyangura ka $50 oji leo ni leo ko ari nzu binyereka cyanamuha ndagaruka niruka ndakamuha ashana muri toilette byeca nguma impande ya toilette mandi y'umuryango rebo sata dari nira hanze hanyuma asohotse akorera yako nikagira bwa bunyenyeri cyangwa bwa bugorongo karandika mu cyongereza you are pregnant yatinda yeme baracanda simba rero nawe acara yubona ko ari byo chatura ebani Louange yari ijoro ntitwaryamye kuko lendemain yagize kuja kubwira umuganga ko turi prêt dutangure bya bindi tumwereka ama test ya grossesse byose ko turi prêt bamwoge hari n'imiti bari bamuhaye hari imiti bari bamuhaye koza mu nda bibaza ngo ibintu maybe biba biri mu nda oya kugira kugira ivyo bintu bya in vitro hari ibintu wabanza kugira utegura umubiri turagenda turabona umuganga komeye gose umwe bamagara muri Etats-Unis kugira aje gusigura ivyo bintu ngene bafasha umugore kuronka imbanya atubonye turamubwira turamusigurira ko yibungenze waje ko atatwenze uwo muganga ntiyatwenze guma turaba atatugira ngo ntibishoboka kuko naho byo bari byo ati imiti twamuhaye yozi mu nda hiwe ati umwana yacakoroka nenda murano oya bigende Burahamu bijyo ari kwivuga ava atuye iko ndani ba aranda umuganga wundi kwizera mfise nawe acara twenga abonye kwizera nawe mfise yaciye twenga ati mboreka tubagire examen y'amaraso amaraso nyaza kutubwira byose bagiye kuraba amaraso bambwiye ngo madame ngo nturi enceinte uri très enceinte
ati umwana afise amezi 3. Wow. Bazi kwibungenza ntubimenye kuri ibungenza 3 mois kubita yari 3 mois. Ati umwana wari stable, umwana wari bien. Ni ameze bagize yamanuze ya ecography guca. Basanga nkukimereye guca. Akaninja karatudindira hariya. Yari bihe biryoshe. Umuganga aradufelicita, aryoherwa. Vraiment yagiye ciza. Yego yagiye ciza. Yes, umuntu wese abashashamiye kuronka umwana. Encore umuntu yaramaze imyaka 9 akeneye kubona umwana. Yari amashinga kumbure akumufasha wawe. Ariko kuri wowe nyine bwite nka wa musore wa wundi afite abagenzi baramuganiriza ati mbewe gute. Akana gana. Oya surtout uri umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana yari honor Imana iguhaye. Yuko nawe ugiye mu bapapa. Wapere. Cyakabiri yuko Imana yumvise amasengesho yanyu. Amasengesho amaze imyaka 9. Ni kigeragezo watsinze. Washoboye gucamo neza. Sinagiye kurondera umugore hanze. Sinagiye kwesera ngo ndabe ko nkomeye. Nje gupima handi. Nagumye nkunda umugore wanje ahubwo twarakunanye kurusha. Ibyo byose yari témoignage. Cyakabiri kumva yuko Imana yakwibutse. Yibutse izina ryawe. Ushobora ko Imana igufise ko umugambi. Kandi twari abantu bakorera Imana. Nubwo yuko hano twagenda yari témoignage yacu. Dushitse ahantu hari abantu bacusanga nabo barihebuye. Apana mu byo kubyara gusa no mu bindi bintu ubuzima busanzwe. Gati Imana iragira umunsi. Haragira umunsi Imana yavuze ati uyu munsi washitse. Imana ikakwishura ikintu wasavye imyaka n'imyaka. Yabaye témoignage yacu. Bajya umukozi w'Imana ariko arakorera igikorwa c'Imana. Udafite témoignage. Abantu bavuga ati wowe waciye muki. Kugira umpanure waciye mu iki wabonye. Wowe wondushiki. Ko majambo y'Imana yenda yasoma nkawe. Wowe waciye mu biki. Iyo rero dutanze iyo témoignage hari abantu bavuga ati okay. Ndashobora kumukurikira ujya muntu. Arazi kwihangana, arazi kurindira. Arazi yuko Imana ariyo nkuru. Rero kuri je personnellement apart yuko mbaye mu papa Imana inteyiteka yari niyo épreuve naciyemo yankomeje. Yatumye gakiza kanje ntagakinisha. Nshira Imana imbere. N'ubu niko ndasenga mbona ikintu gitevye. Cyantwenga. Tubona ati ikibandi kirategura rero ko byatevye kirakomeye. Yego. Yes, dusunye mari gatonya kwanza. Jean-Claude Makaka yakuze ari umwana ameze gute? Jean-Claude Makaka ni umuhungu wa mbere muri famille yacu, c'est grande sœur. Donc turi batanu. Hamanda umuhungu wa mbere agaca kwikira abandi bahungu batatu. Urumva yuko kenshi babanye ucubimfura. Mugama ma sister ndiyo kumva ari cyo. Numu sister akomeye gose. Uje kubona uri grand frère. Nkunda cyane. Twaragize gucanye imyaka myinshi. Ashaka kunyereka je ndi grand sœur. Nani yambwira ni wapi je ndi umuhungu jewe. Naco uzumbwira. Yari umuryango mwiza, papa, mama, Kabondo. Twe twari abana babavyeyi ba mbere baje gukora mu gisagara. Les années 90, 80 na 70. Mu bavyeyi ba mbere bashitse nka mu gisagara imyaka ya 70. 70, 71 baje kwiga za university ngaha za Atene za Saint Esprit. Rero twige tururunganwe babana ba mbere generation y'abana ba mbere b'abanyamuji. Bana b'abanyamuji bagisagara ni gwacu. Mu vyumva. Abandi bose baje babasanga. Mwadusanze ngaha. Abasigwa basanga. Yego. Hama rero gasanga rero hari amadefi. Uko abavyeyi ntibamenyera igisagara. Bariko baraciga nabo. Bacaronka abana ntivyaye vyoroshe. Abavyeyi je na ubu niho ngira analize. Mugabo twakuze neza. Twakuze dufise vraiment yari igihe c'amahoro. Yego yari igihe cyo kwiga amashuri meza, amashuri ibintu bitarahinduka. Amashuri yagiye guhinduka mu nyuma mugabo amashuri ico gihe yari sawa. Tujenize kuri Stella Matutina. Vraiment bigisha beza. Chamo yiga nyene useriye je namuguruguru gose. Nari umupete ya danger. Papa yarankosoye imyaka byinshi.
Howe burya yarakaze yarakaze kubyo gukosora neza yarakosora n'igikosozo agakosora bien umva gukoresha correction gukoresha correction avuga ati ejo sinamugize neza kanamwongera kandi yari igihe c'abavyeyi aho n'umubanyi ashobora gukosora ubunye ntibikunda umubanyi kubyo aza gukubita umwana yakubitiriwe agacugira agenda ugire papa nawe ushaka kumubwira acha kongera yari igihe vraiment ya discipline Kabondo rero yari quartier vraiment eba twari abantu bari hamwe abantu bakundana abantu bakinira hamwe umupira nabo batadufise na muha iruhande by'amaje de piste kuja kurondera inkende twakuze tubona inkende Tanganyika crocodile zari nyinshi ama hippopotame no ko yari bihe cyo kudekuvra bya liberté twe nta byo kutuganya mamire kandi nta mamire yariho hajya nibyo ntiyari clôture oya mu Kabondo ebana yari ibintu by'ama ntuze amatete cyangwe ubugemvrier canke amahwa rumva haragera ahantu ukugurura karengana nuhama bakugara mugambo bakavuga ati barike ugasanga kuja mu rugo rumwe n'urundi cyari ibintu bisanzwe twarinjiranamo twarakundana ababanyi bari bazinanye bonane twazifetera hamwe n'ama club rero ama club ya basket ari kuri parquet majorité yari abantu iruhande ya parquet ngana n'abanyakabondo football hajya hari FIFA ubunya hajya ari tele yacu twita Malakana abantu bahibuka yego vraiment hariho ebana urungano gose barakiniye abanyakinanira abanyamusaga baraza gukina abanyakanyosha baraza tukagira ama match abanyacarabu tukagira ama match abanyacarabu ebana mwe muko danger abanyacarabu watsinze abanyacarabu bari he ico gihe bariho bari asiatique yes barabarabu oya di barabarabu abarundi muri Asiatique bayita abanyacarabu twita abanyacarabu mcarabu mcarabu mugari y'abarundi ama equipe yaraza tugakina watsinze cyangwa abanyamuyenzi watsinze mwari tegura n'amabuye cyavya kwatsinda mwatsinda muri pre ebana hageze ko pri chamwiruka Kabondo souvenir dufise ni souvenir nziza buto bwanje vraiment yari ebana ambiance abajene bakundana abajene bagenderanira ama club ama sport kw'ishure Saint Esprit vraiment ari periode nziza nibaza ko bwana bwacu tugiye muri secondaire niho cukura rero tubona hari abandi utazi mu yandi makartier gasanga Kabondo uratanga kwigabanya takumenya n'abandi mwisite mu Ngagara mu Kamenge kadekuvira ibindi bintu yego Saint Esprit c'était vraiment niho gena kuri niho ubwenge bwanjye bwagarutse ubuto burahera bwo kubagana bigahera hanyuma cyangwa kugira abagenzi background zose abana bikiriri bana mu Kamenge nicyo kiza ca Kamenge Saint Esprit yaravanze ama background yose wo kumutanga mu Gihosha mu Kamenge rero nabo mu Irohero yego nabo mu Buyenzi Nyakabiga yego vraiment Saint Esprit yarakoze ico kintu vraiment irakigira neza kuko kera yarabantu usanga ni background imwe abana mu Irohero Kristera mugabo Saint Esprit twahuriyeho na bose tumenyana rero n'abaruguru twarabasangaho yego je none nta uko mu basketera komeye eba ahantu mbone gutyo nari inkazi wari ukazi byatahari nari inkazi yego yari periode tutagira ama rêve kuja muri Etats-Unis hamwe utango kubona ama video y'aba Jordan ama video y'abantu ze ba Patty Wing y'abantu nyene New York Knicks avuga ati je abafise Los Angeles Lakers tango kubona ibisagara mu cassette yari cassette VHS nganaze mwabonye mwe ebana magnetoscope video mura match bazikora match yaheze haciye 1 mois
Matiyeze ukwezi yarabaye mukayira aho ukavuga hewe kandi byahetse barazi batsinze urumva mugabo niho twigiye basket rero cyo twarakopya ibyo tubonye kaseti kava iwawe gashigenda kazunguruka mwese mukigama move amwe mugabo rero niho twigiye basket ebana dufise club yitwa Olympique yarabanyengagara ba Patrick barimenya abo kwaziga amasabo ebana abajene benshi ba Tony ebana vraiment baza kugira match natwe kuri park turakubita bo bari bazi ko ari wakomeye gisagara cyose ama 12 ans 13 ans hanyuma baragenda baritegura baragaruka turakubita kandi ndabisaga club kuri park niho twiri bacavuga turazi rero tugire hamwe tudushira hamwe rero kipimo icitwa Olympique rero niyo club yateye imbere muri iyo periode turaba vraiment division B finale twagize n'urunani badutsinda 1 point 1 point turarira yarugambira abonye abantu barira kuri match twese turarira turababara turarira tuvuga abantu barakunda umupira munyuma rero ariwe club yitwa Berex yakina kuri park niyo yacidusaba yuko twoshira hamwe hama bo bacabamera kuri izina ryabo baze muri Olympique oya twege batwari izina ryacu Olympique muga tuce tuja muri yo MUGORE nuko rero twiro tuvuye muri A kuko musanze bafata club yabaye yambe ayija muri A muga twe wacu tugira fusion hama abari muri B baca bagenda muri A muri iyo equipe muri A bahindura izina gusa rero cyadura nabo babitwa bakibonge bashushu bataku ebana abantu baba twabona nk'aba star dutanga gukinamo yego vraiment niwe nigiye basket passion niyo nize kubona ko ebana iyo wihaye ikintu urashobora gushikako je nabona ko nigeze kuja gukina muri etazi yego ebana kuva ndi muri bitiye imyaka ya za 90 95 96 n'umunani ivyo vyaroshe yuko abantu baje hanze icumviro cyo kuja hanze cyo kuja kwimuka kuba hanze caje gute ni gicatumye ko kumva ko ugenda mu myaka ya 90 je kuva nkungana kubariye kuva muri bitiye no muri 89 88 je nibona muri Amerika abantu ntibavyumva kandi abo twiganye bose barabinyibutsa ubunye tuba bamyivuga Amerika kuva kera hanyuma mugabo nta circuit ari bihe umuntu matavoyage bataja kuba hanze yeze dufise umukuze rero mani muhezagiye cyane hari yitwa Jean Luc hageze amagume ya 93 abantu bacatangura kurondera kugenda hanze ebana baragenda ku byinshi twera cara dusaba yuko dufasha ntwana musaba imagine to umukuze ari hanze we yiga Washington ati kandi abafasha turaja hamwe n'abakuze bandi batanu turaja hamwe hanyuma araturondera visa ico gihe twarondeye visa wimwa amezi 8 nuwo muntu muri ambassade y'abanyamerika n'ubungira yavuze ati aba bantu bararinda kabisa twamizako ntiyagira rofi mugira dusaba ibintu tuzana ako nimucika intege gushika ariho bicamo araduha visa twagenda rero muri Amerika tugiye Washington nzi ko ariyo ngiye kuba mugabo objective yo kuja muri Canada gacuga babita gupasura gupasuriramwo wacha pasura ugenda muri Canada niyo nzira yari izwi kuja muri Amerika hama gacuca muri Canada niyo nzira yaba imyaka n'imyaka imyaka nka 200 iyo nzira niyo yakunze hama rero turagenda umva sije nabironde sije nabishobora kurema nyazo kari ubuntu bw'Imana kuko yari 94 94 Franike nyari bwavuka sinabwavuka urumva yuko nagiye kera twabaye abarundi ba mbere bashitse mu cyo gisagara ca Montreal nitwarenga 200 twe twashize dusanga hari vide je nakiriwe n'umujene muhisi mututsi nitwa Eric irakoze que Dieu son âme vraiment yatwakiriye neza n'uwitwa Olivier bitihari Olivier bitihari twaraye ijoro rya mbere niyo turaje ebana turi tukwa paysan
kwa pesa umva nje muri Amerika nari nzi ko nshitse bakuza kanambia bana wowe uteza kubanda yaje nashitse ga yanza kwiganya muri university bakanda uko pesa aho you cha emotion yo gushika muri Amerika nubundi acayumva ye emotion urayumva nubundi acayibuka kadusubima gatwara rero umunsi wa mbere umenya yuko visa yasohotse itariki runaka uzokurira indege wari umunsi umeze gute ndazavyibuka uracumva feeling arabagenzi b'ikarite baza nyereka visa isa gute asa ngabereka guca yari gukuraba film akaraba warumva ko urumva hariho honor wumva hariho ikindi gicu ugiyemo n'ubukizwa naciye nkizwa Imagine abantu banyevangeliza bose bambwira ubutuma nindakizwa nugira ikibazo nta kibazo sigorana mushaka iki mfukame najya hasi ni mwizina rya Yesu ko nari nzindagiye naende sasa na blague just ngekeranya n'umuntu passport nenyegeje he nimbeba ntiyashaka kwitora shaka uzane FBI ntibasho gutora passport yanjye yi nayinyegeje imisi waharura imisi yo kugenda kandi rero mu Kabondo hari ataka kugenda bamwe abari bamaze amezi baragiye nkabo kabuzi ubona bari bamaze gushikayo bakatwandikira bavuga ngo turi ngaha hanyi bakandika ubukete ico gihe nta WhatsApp yari ubukete yashika nikete byarashika kera post yarakora si ngubunya igarukira munyo vyahereye ikete byarashika bye n'amadolari ari mu ikete yarashika hanyuma bakatwiye kudufoto ukumva waramotegwa niba hasha kumviza ubumote bwo muri Amerika kumva ati ameze ku wari yari indoto mbwa rero se visa rero donc n'abavyeyi babona ko basikiye bakubona ukundi Mungu wacu bari fier grand petit frère n'abati grand frère basikiye bakubaha neza aho muri quartier biti bakora musa yego umuvyeyi ukabona ko ari fier je niga kuri Islamic ico gihe bumvise ko naronse visa irangenda n'amadolari baramaye Mustafa Ramadan Mungu akubarikie sana ndamenye n'abashehe bose ndabwiye ko ngiye makaka wetse amadolari yego barakubise kabisa wow je vraiment na BS narishe abantu baraterereye famille iraterera ishure riraterera ni kwa star yaravuga ati makakaragiye umva vraiment yari emotion idasanzwe kubona ko ugiye mu yindi opportunité mu bisagara by'abazungu muri Amerika no nankati si benshi bagenda oya umva yari cubahiro yego mukimara gushika wowe ukimara gushika maho yanyu wari uyumva ko ikintu kigushikanye hari yanyu ari giki uko benshi bagenda bafite vision zitandukanye bati jewe kamari nkubita amafaranga amanangwe gutunkira amahera utudemu ntangwe gutegura mbega inyuma y'imyaka 2 nzoba ntangwe gutahugira ngo diaspora kame banone kama diaspora vision official imeze gute ukimara gushikayo ubu biratandukanye na kera uko ubu unya abantu bagiye bamwe barakuze bamwe barafite ubuzima ngaha bafasha amadeni kugenda bari muri ico bita population active babakoze abandi nabo rêve yo kwisananura yo gutunga bagiye bayifise kwico gihe twarabapeti barajene rêve yo ngene twari dufise yo kwiga avuga ati ngiye kugira amashure kwiga university apana kwiga ibindi university twarabaye tujya étranger mu mutwe kabone ko twiga university kandi byaratubrotse bro ndibuka turi muri mwaka wa mbere canke wa kabiri turi muri ntibakwemera ko wiga university udasubiye muri secondaire rega diplome zacu zari humanité complète umuzuga kabira bati civisme agriculture tumuwize kurima dessin scientifique ntibavyumva ivyo nibiki ibintu biga nibiki usanga rero baragusubije muri terminal kugira barabe
ko ufise niveau utabahenze je diplome ari avre mugabo twasanga tuko bitete byakwera amashure nizo yasuzugura ibintu byo kutuborokesha ibintu bakadupakira ibintu biga ntibigenda yego hariye bivyuka bana bashanga mathématique turakubita twanditse igifaransa muzungu avuga ati niwe wacanditse kubera tuko turavuga igifaransa kigwaye gise beki mugabo wandika bakabona mu gifaransa wanditse kimeze neza yego kyakosoye kabisa kirasukura hama yo munsi umwe ari umuprofesseur yabonye ngene turi intelligent aratuma ko abanyafrika bose pana abarundi gusa ico gihe hari abarundi abanyarwanda n'abakongomani abakongore bari benshi kurusha ico gihe mugana abarundi batangara kuba benshi rebo rubo iyi region yari mwingwano niyo yagize ibibazo niyo wacu haza ba immigrant benshi aba refugee benshi baradukoranya aratubwira ati urazi nimureke vya university genda mwiga imyuga mugira imyaka ibiri mugira imyaka ibiri imyuga uce mutangura gukora iyo myuga yari plombier électricien maçonnerie tamura umuzungu we kicwe mututse washaka guturuka mu myuga umva tanga tuvuye tubona ba maso abantu uzi aba plombier n'abantu bato magara muhiruka umuntu mutoya abantu bato mugabo hariya barusha amahera umushahara umuntu uzi mu fonctionnaire kukumva acagira company yiwe acagira arigenga ugasanga iyo myuga ico gihe nyirimwe abantu benshi iyo tuyinjiramo rero utwa dufite ama experience ya 30 ans twagize ama company ya construction tugeze kure mugabo twara abajene abo mu gisagara nje utwa kabondo umva kandi no ntibigisha imyuga ETS niho yari ikimara atuka nta muntu yashaka yakunda kuja muri ETS oya bon vraiment araduhanura wapi twamumvirije twashaka université yego rero nikirori rero yabaza umujene agiye muri Amerika surtout Montréal ari wenyene afite 20 ans afite urufunguzo rw'inzu afite kashi yiwe nta muvyeyi amucunze mama we ikirori kiraba ikirori ebana vraiment benshi barahevye amashure benshi baciye barondera ubuzi ubuzi ntibwari bworoshe nk'ubu kuko ntitwari tuzi ubuzi bwiza ubwo ari bwo warondera akazi wumvise ubundi yaronse ico gihe yari main d'œuvre yari akazi baguhaye ko gukubura hari abamesa hajyeho muragiye nk'ahandi arakoze amabenywari benywari ukara ijoro yose ukora benywari mashini umwana wo mu kabondo umwana yasize muhira vyuzuye akagera hariya anya kizamuntu uzo gufuruguta agira ibiki warakubita akazi rero ko yatwagenda kandi jewe na mama vraiment yarandeze neza mama na papa barandeze neza yaratanga gukora mfise mu 13 ans mu kabondo jewe ari ama grand vacances nabandi kuri itema travidro ndiko nkora natangwe ndi magazine mu nyuma warabona ngene ingufu ziguma ziduga kushika aho nshikira mu machine je nakoze ndi machine muri vacances yego urufite ubugangi vraiment nari nkomeye nari mu athlete yego vraiment kugenda ku college yari 2 minutes paf nabangiye rero shise muri Canada nivyangoye na gato ngaca motiva rero abo abajene b'amatabonere bandi natwe kuya tupige kazi ba yego bakabona ko bitagoye yego uravyiga ucubimenya iyo uzi ko atakindi amaje nagize ingorane ubuzima bwaciye bugora ko ingwano yatanguye yaciye igendera kara 95 96 97 oyi hariye ngayi Burundi rero niko na situation ngayi Burundi yagorana abavyeyi baratunze bari bazi ngo baratunze twasanga ubuzi bwabo buhera guca kuko bese bara fonctionnaire bara abakozi yari abagwiza atunga ubuzi buheze ucugiriki cyakuta ama crise leta irakena amambarwa arajamo waje sanga yewe muri Canada ni wewe utanguye gufasha umuryango famille je nabuze papa 6 mois gusa 6 mois mfutse
6 mois nshitse muri Ah, ushitse muri Canada, huh? Donc nari nzi ko nje guca ngwiza amahera mfashe umuryango, mfashe papa, mfashe mama. Ebana mu vyacu aragenda. Donc naciye numva responsabilité y'umu grand frère ko mbaye papa wa famille. Ndiyo nari nsigaye mfasha. Amajana ndiko ndakora. Nabona bwa bundi cyako turafyina. Maisha ni kutumika. Ni gukora. Hanyuma tunabwira sister. Ebana gukora. Sisa nawe n'umuntu akazi. Niwe yakunda akazi. Tatanga gukora. Yego. Cha amashuri ndabanda narindira buhoro buhoro. Wiga buke ari usiki utanga ratio, zo kwigucushira ku ruhande. Gufasha rira utuvukana kuza muri Canada. Kandi abikoze bose. Yego. Bayose muvukana bose byarangiye nawe nyine bagiye muri Canada. Bose. Yego. Sister niwe yagiye mu Bwongereza. Mugabandi bose Canada. Yego tukadutanga n'amatiyo twereka abandi aho baca. Ebana cangaha. Nubu turacabikora. Mugani mu ndondere mu mbazo byo muri Canada. Yes. Abajene benshi n'umusi bagiye muri Canada bagiye gukora, bagiye kurondera. Ariko dusubira muri giya myaka yawe nyene. Uramaze gushika, uramara kwinstara, wahuye gute na madame? My beautiful. Nari maze 5 ans. Nakitana. Hanyuma hariho famille y'abagenzi yatumaranye imyaka 5 nyene tuzinanye. Hama iyo famille yari abagenzi gose ba madame. Ba famille ya madame. Madame yacaza nk'umu étudiante. We yajabse visa y'abayetudi. Si benshi. Baza na sister wiwe. Hanyuma habagira umunsi wo kubakira. Twe bashadutumira nk'abagenzi b'umuryango uje kumwakira. Recanza ndakajenjene nyene. Nakaboga. Nikamwangalia na mimi akaniangalia akisema hata aliye murabana. Jicho kwa jicho. Communication kabirenga. Kuguma wirabisha hiya guca mugabo gumugarukanya. Hanyuma turakonnecta. Yego. Cye cyantangaje. Nuko bose bari ngaho. Muri iyo sari, muri iyo sari. Boss na grand serui. Bari banzi. Bakaka. Bakuparke. Star. Hama nawe arambaza tuko turaganira ndamubazi wari na verbe nani natanga waratanga kunywa ama verbe yakaje nari ntanga vocabulaire virgule hanyuma numva nanze nunzi wewe c'est vrai wari umwana mu gisagara shoboka gute byarantangaje ubwa rero tuzakonnecta ama buke yarakunda basket yarakunda nyene twari mu kirori yego ama verbe gatoka yego siku ya kwanza kumwambia verbe siku ya kwanza kumwambia verbe cyagenze gute 23 ans yari 99 yari 98 yari ubu ni 26 ans ubu ni 26 ans tumaranye 20 tumaranye imyaka myinshi na 26 ans. C'est vraiment kora ubwo bucuti bwabo bagenzi bandi twaje tubonana gose. Tubakuba niho baba. Hama natwe uzatembere. Oya nirigwayo. Warabonye yana yari hama plus ndamumenya plus numva ameze neza ivyumviro vyiwe ari serieuse naho twaba turi mu kirori mugabo narumva ko ari serieuse akunda amashure ntangura kubona mu mudamu nkakubona mu mugore bari muri abajene cyera je ngana nta mukobwa wundi azokora ngo je twarasohokanye yego ametse n'umufisi ushaka kubaza twagera inita undercover karaza undercover ababizi barabizi undercover yari nibabwiye kugira ngo n'abandi bazobareka bari undi bari eje gukunda namutavuga ntage numa bimenya mwese mwe muri abagenzi mugabo uko na secret pare no nta gente sigire nsokana n'umukobwa officiellement wari nyegeza wese nyegeza
twari seri mugabo yabaye umukobwa wa mbere ngiye gupropoza ko twokundana yari emotion ebana ndabivuze na yego yego ishaka dusubire mu rujya mwanya mu rujya munsi wari umunsi umeze gute wamupropoje uri muri mama imeze gute muri wewe feelings narumva ko ntegeza kubimubarira mugabo ugapanga umunsi ugibimubarire ebana ukawusivye yego umunsi kya kabiri nawe nkabona ko ari interesse mugabo amuvuga ni ndabigira ryari ndabivuze kandi ico gihe si nk'ubu iyo murarama video menshi bana kuri YouTube ma vocabulaire ni bure buturezi burya buratumurinda ubu twayinda kugira usohore verbe ngo ndagukunda ngo nashaka ko dutwa copine eba byava kure hari gine wandika gakete guca ugiye vuga ati bana asome simvuge karindira réponse kuri gakete nyene muganda bivuga yego avuga ati sawa twese amaye chance rero cyo turakonnect nayico gihe rero nari nsuye kwiga nari nsuye ku ishuri ebana sanga ndumujene ari seriye yego bijya bindi bya ambiance yasanga nyene hamwe weekend mugasanga ndi seriye yego twagira urugendo mugabo rero twagize urugendo rurerure kuko twaciye dukizwa ndagusabe ngaho nyene mutarakizwa muri mu rukundo cyari ibintu bimeze gute ingeso z'abantu bari mu rukundo badakijijwe turazizi cyari ibihe bimeze gute you have to be honest Frank ushaka bankore kuba pasteur bon ni nahe yo kwa dukurikirana ibintu umuntu acamwe atarakizwa ariko munyo wamaze gukizwa agaca heba kiretse niba cyo bibandanya mu maze gukizwa sindabinyegeza bro yari la vie de Montréal la vie de Montréal abantu bose babizi abantu bose ba Montréal cyangwa ba mu bisagara byo hanze ukundanye n'umuntu adresse yibici ba adresse yawe iwe ni wawe haca haba hamwe kuko ni gake umbwira ati baye ratashe swa turarariwe tahakarari wawe nta kwihuta gutaha nugiye ngo nturi tumaze abavyeyi bagije igihugu cy'abana bagiye hanze abaza tumara hagiye gusa adresse yibi irugure ntibafite urufunguruzo uwo bakundanye rero uwo akunze umugore akunze umugabo aramwihebera ebana sans frontière nkuko nari ndayikubwiye vraiment umujene ariko aragwana ubuzima ari agishika ashaka gukundana n'umuntu usanga rero baciye na projet burya kenshi niho usanga kubana mubanye kubana mutararongorana hariho risk ni risk kuko urumva ni nka mariage ni nka mariage dahezagiye donc ino bavyita concubinage kubana mutaba ugasanga rero ko ufite liberté atamaso y'abantu hari amaso ya famille hari amaso ya communauté ariko akwagiriza cyangwa kubuza yinjije umudemo ugasanga barabanye ebana ni yama histoire usanga vuga twahinda cyangwa natwe twarinda mugabo ugasanga yarakundanye n'uwo muntu yamaze kuba umugore wawe rero bavanye n'ikibazo bavanye n'ikibazo kumva bose babazi ni wiwe yageneye nanaka biragoye udahinduye ville cyangwa uhindura circuit y'abantu biragoye rero kenshi byama bihera muri mariage yego wowe rero asha tugaruke ko kwanza ibihe do kumwabanyemo mutarakizwa kugira ngo tumve guhinduka kwagiye kuhaba amaze gukizwa yes dukijijwe ibyo gukizwa rero byari special vraiment twagiriye muri église umusum nije na mware tugire muri église mugabo ko twari abakatolika yarazi ko tugiye muri cathédrale yari oratoire Saint Joseph atayibaza ngo tureye mugabo wapi abona arambaza kuko wambaye costume dimanche kare ko twaba tugenda mu misa ku mugoroba ya misa ku mugoroba mwahijije kuruhuka tugenda kuri mariage nambe kuri nuze kuri église yaba tena inza ahantu basengera yari metro ahantu hitwa Papino
nari ndahazi muga sinabigire nzayo muga narumva ngo basengera hari nkuko bavuga ngo basengera kwijabe abana bo utagire uja kwijabe bavuga ati kwijabe ni hehe tugenda dutumbera aho kwijabe numa abantu papino shise hanze bavuga ngo bore ni hehe ko singa byo mu Burundi usanga speaker phone speaker megaphone hari haje ama louange yumva uri kure bakurikira louange haya ntibyari hugaye mugaca mbona abantu basoma bibiliya niwe naciye nkurikira ntazi ko bagiye gusenga cyangwa bagiye abaporoti jagara nakurikirana n'abalatino bavuga ibyo byose n'amayegize menshi ngahari kandi bakurikira cyasanga niyo yegize bagiye ndumva kari kumwe hana kungena bakwakira muri eglise makiya menshi makiya menshi bacha kwicarika imbere hanyuma ukabona yuko kandi bakeye baryohewe bari muri ambiance bari muri ikirori vraiment bari muri festival gospel bararyohewe nanye nemenyereye se Maria umenyetso nyene gasho mbona yuko barasimba batamba aho kongyohera byaranteye ubwo nabyo ntabana n'abasazi ari bwa mbere ndayibona pourtant mama yanje yarakijijwe umugo tuvukana yarakijijwe nari maze kubona louange hanze iyo byibikorane mugase mbigenja muri eglise hanyuma turataha mugare dutashe abantu bose bambonye b'abarundi bakijijwe bazo bakizwa ko ari dangereux bakizwa kubonye umengo makaka yakijije nange nanka kwico kintu bakivuga ngo gukizwa ko yakijije muga barambona baza kundamuza hanyuma weekend kurikira rero numva umengo twosubirayo madame arambaza ati dusubireyo kandi dusubireyo rero dusubiyeyo rero niho nabonye ko Imana yari ifite umugambi urazi Frank fata umugenzi wawe umugenzi mwagendanye hanyuma kwera muri yarumva mwese mubuzi mugapoterana agapotera muri sirikwe muga mwasangira byinshi cyatubonana uwo munsi cyensohotse metro ngiye gufata correspondance nguwo ugenda ku isoko ugiye gufata igenda mukamenge uvuye muri Kibenga ngeze muri ville sose bisi ugacubura n'uwo muntu nawe aho uko bagiye mu Kamenge akaba agiye mu Kinindo turahura aranda bana muri abantu bako barasohoka bamwe bandi binjira bagenda yari kumwe na sister wiwe aranda nawe natukubona copine shaka kumengurira iside wewe dimanche matin vous dimanche matin waziraye abona ndiko riside tugiye nzenge muri eglise bakaka wewe aje kugenda muri eglise naho rero paf yewe vraiment naciye ndamukurikira turagenda n'uwo munsi yaciye afata taxi kandi naho arafata bus kugira simpindure simambe namubyanije kada bivemo turanyaruka turashika my god dushitseho niho rero badekuvure ko Imana ikora ku muntu burya Imana niduhamagara yego vure Imana itwiyegereza twiga abantu turabarobere turabantu badakunda tukunda icaha nta caco kwegereza Imana chatu bavuze ngo ninda shaka gukizwa uwo munsi mwemu yari yankozeko ndakiriza kandi nziko kago kopine kari ngaha nziko ndahejeje ndagize shwa ndahevye byose tagiye nimbere cyasangana ko nyene kagiye imbere nawe nyene yamevye kabisa turakizwa uwo munsi Imana vraiment itanga kuduhindura nakijijwe nka 7 dimanche baguma bahamagara nanjye nkiriza bagasubira nkiriza vuga wowe nzi ukiriza muga nkumva umengo ntibirahira byamfise uko wa pressure umengo ariko avuga jewe ubuzima bwanjye bucobora hinduka ya ambiance
ndagabanya ibyaheze tout de suite mugabo ndagabanya hanyuma madame acaza muri vacances ngaho i Burundi tusigara jenyene aho ko nosubiye kugwa ahubwo womengo ni Imana ibikoze naciye nirirwa kuri eglise n'ijambo njijambo bampezagira ijambo hacaza abaprofeti bataguprofetiza muri 2001 baprofetije yuko nzotaha i Burundi 2001 kuzotaha mu Burundi baravuga ko ebana ntumva ijambo riradudubiza ndiga kopine agarutse ngaya imbere yo kugaruka ndarungitse abantu baje kugira predote Tika kwakwanye predote nurana propose ati ndabarungitse abashiga nayo baraseruka ko narumva ko ndashobora gusubira ku bana ibyo twarimwe tutarongoranye namu propose agarutse muga predote yabaye yego hanyuma après araba dot après mariage rero vraiment yari agakiza je nibaza ko uruhara runini ni Imana ituzana kuri yo ni Imana ibipanga ni Imana ibiza aho ugiye kandi yaciye intwara muri eglise imagine toi y'abakongole eglise 80% y'abakongole cyo tumuze kutize non c'est ça burya abakongomani ama eglise yabo yagiye abantu batanguye ama eglise kera kurusha Burundi Nuko yuko bazi Imana para kuturusha baraturusha n'akarusho bageze muri 4e 5e generation y'abantu basenga abapasiteri b'ubunya usanga abapapa babo n'aba grand-père babo bari abapasiteri usanga rero twebwe niyo twimenya ivy'Imana ngayi Burundi hari ibintu rero usanga urinda kwaza urinda gusiguza ugasanga eglise ugiye kubaza ugasanga n'abantu mwese mu gikizwa nta nguvu babifise mwanya nashikiye mu bantu taraba bebe spirituel abantu baba intercesseur abantu bari baraba evangeliste badipinze mwijambo bana baranyigisha gusenga bazi kwiye gusenga amaveye utangwa amaveye ngikizwa bari byo gutanga ugasanga n'ibintu kuri bo ntinda kubigisha gutanga oya ibintu byo kugenda kugira evangelisation nta bintu byo gusuguma abantu nasanze mu bantu rero bakuze ico rero cyaramfashije kuko naciye nyaruka harabaye acceleration muri jewe byo kwiga bibiliya bo babikubariye ko ibyo baje gukora yego donc bavuye muri Kongo avye bazanye aribyo bazanye niyo objectif yambe barondera bible barondera bible school bible school donc rero nawe nakuze nyaruka imyaka 25 uri Montreal yari ubuzima koko bwagutse ariko igihe cyo gufata ingingo 2019 kugaruka mu Burundi yabaye imeze gute niki cyo cyatumye wumva ko ugaruka mu Burundi benshi iyo tugezeyo avuga ati sinzosubirayo jeyo yabaye njama periode kuko ntudeside umunsi umwe oya ibintu wiga hama ugategura hanyuma n'ivyo uburimwo kuko hari yanyu bamaze gushika ukiintegra ukagira urugo ukaronka akazi na famille abantu bari bacocika famille usanga rero ntutangura azero ntushobora kuvuga ati ndabihevye babiragoye atari Imana kurungitse atari Imana kubwiye ati vaho uri ugende hariya nkaburahamu ati va muri ico gisagara urimwe ndakurungitsa ahandi biragoye kuva mu gisagara wamaze gushikamo wamaze kwinstalamo ufite ubuzima bwiza ubuzi bwiza rero kuva dukijijwe Imana yatugiriye procedure yo kutubwira mwe muzotaha imwe hakaza umuprofete akabara ati wowe bana wowe uzotaha ati ijambo ryawe rizovugwa gose tuwo uzopresha ubutumwa bwiza muri iwanyu Burundi kandi ico gihe nturumva ivy'Imana gose mugabo urumva yuko umuhamagaro uhari mugare bana umutima bitangura gukura bitangura kuba byinshi 2008 rero niho byari bikaze 2008 ndahejeje ishure rya bibiliya mu nyuma narize bibiliya rero nagiye muri université ya Bible ya théologie ndiga bibiliya myaka 3
rero mpejeje numvise umengo noza gutangura ishure rya Bibiliya mu Burundi ko nabona ico kintu nozara ngaha i Burundi biranga 2008 biranga ico gihe kandi hari kanguka ngaha hari kanguro ngaha i Burundi aho n'abapoliticiens basigaye bavuga Imana banavuga harageze mugabo ndaza haraba atitereko hari ivyo ntaye hariya nabona ivyo njemo ngaha wapi bo kintu kimwe nakoze yari kuguma senga bwira Imana simpusha aho unshaka 2010 aho rero twari duhije ko madame yahaye condition Imana kugira ntahe fuko ndonka umwana bikunda ko ntandi nta mwana cyogenda gute Imana imuhaye umwana rero shobora byakondisira ko 2010 rero tutagutekera ndaza maze ari birere utegeza kumviriza mbere kuja ahantu genda banze uhumvirize mu kirere spirituel mbere gutangura ikintu banze genda aho hantu wumve no kuja gutangura igiriza ahantu muri salle banze kugenda muri yo quartier kumviza ikirere cangere kimeze tagenda ndashikayo ndashika ngaye Bujumbura my friend biranga mugaca mva ngaha numvise ijambo dimanche ya nyuma mu pasteur senambwiye konza ndicara arambona ariko arapresha hanyuma zari batanga kuvuga ngo ingene Imana ivuga Imana ngo ivuga ibintu bitomowe ati iratomora neza birakwereka igihugu umuntu turavugana birakwereka igisagara birakwereka quartier umva ni bya bintu vyawe nye birakwereka ni barabara Imana iterema presi kwerekana nimero y'ikubarabara nanje ngaho ndacasenga Mana vuga ngasi ngaha canamvise iryo jambo bo tare tunagira amahoro urazi Imana kuri presi yewe sinzosura kwi hageze igihe izokunda candaza ngishika 2011 ngishika umwaka nyene nabwiye Imana ntuzosubire kutuma umuntu aza kumprofetizako atari wewe kuko ndi mu bihe ntegeza kuronka ijambo kuko burya profesi iratuma unyaruka ijambo y'Imana iguha ijambo biratuma unyaruka ibyo gukora mu mwaka ko Imana ikwari ati kataguca usanga uranyarukije rero kenshi fuko umenya ngene Imana ivuga rero Imana yakunda kuvugisha muri profesi toge bana ntusokurunka umuntu w'umuprofeti atari vyawe atari ibintu ari vyawe ntagire umuntu azomprofetiza mara umwaka nicaye muri eglise pasera ndawe ko yarazi gushaka gutaha pasera ndawe avuga ati indi 2011 rero niho hacaza umuprofeti arambarira ati uri nk'indege indege Imana ikoroye kuri tarmac ati bugaye tarmac si Burundi ati ni Ottawa aho ndi Montreal ati izo gushaka kuri tarmac rero ati cikoza ati kujya boza indege icikutamo ibindi bitoro hanyuma itegure yindi depart ati mugabo ubu mu mwanya ivyo Imana inyeretse ati ugiye Ottawa asha naciye nteke ndadandaza inzu ndimuka abantu barazi ko nasaze na Ottawa Ottawa rero naciye mara imyaka 8 iyo ndege ariko waroza yego kandi cyo ndahindura na eglise mo narigizemo imwe abanyafrika benshi cyane muri eglise imwe abazungu kasanga ntituri ntidusa wewe n'abazungu cyumva ko ari ibintu bidasa baranyugeje mu mutwe ingene batunganya ibintu ingene bakora ibintu ingene bagira ama structure ingene bajera eglise bona ibintu byacu usanga pastor ari wenyene akora byose agira byose ari we hajya bangese ko ni equipe nta gutinya undi mu pastor mukorana ahubwo no kubabwira ibyo bakora umva yari vraiment periode ko aranyuze dusubira gatonya ngaho nyene wavuze ko wagurishije n'inzu biga biroshe yuko umurundi aja hanze muri Canada n'ahandi yagiye atandukanye ko ashobora kugura inzu biroshe buri cyane gose igihugu ca Canada Imana igihezagira
vraiment ufise umwete ukarondera akazi hanyuma ugashobora kuba seriye urashobora kugura inzu hariya baratanga ideni twita hypothèque sans problème il faut ko winjira muri système de crédit yabo hanyuma bakabona ko ufise umushahara hama gacaguha ideni ijanye n'umushahara wawe donc ideni ushobora kuriha barafise ibintu baharura bakavuga ati uyu muntu abereye $300,000 dufata cyangwa uyu abereye $500,000 hama bagaja kurondera inzu ijanye niyo deni baguhaye haro rero baca ubwenge bacakora bagura amazu cyo bita maison locative kasanga wubaye hasi hejuru rakotesheje cyangwa ukagura zitatu ubaye hagati hasi urakotesheje no hejuru gaca kotesheje no abo babiri cyagufasha kuri hariya deni benshi rero bacakora ivyo bonye icyo business office hari abantu benshi bagiye hanze mugabo geza no munsi ataronka n'amafaranga yo kugura inzu no munsi ba diaspora benshi bumva biganyira nta mafaranga hari kunuku ni kubera iki abana barashaka guha amahera uzobakanye neza en fait rero benshi hari ibihugu byo muri Europe shaka kuvuga amazina ko shaka ko bantera urazi ko batubashavuga hari ibihugu byo muri Europe ubuzi atari bwinshi ubuzi atari bwinshi n'ubuzi butaboneka neza cyane cyane batanga n'impapuro neza ugasanga ari abo bahaye impapuro hanyuma baronka ubuzi canke ugasanga bafite ubuzi ugitangura ubona n'ukigenda gusa kwemera akazi kariko kose Europe biragoye kugura inzu yego système bancaire yaho vraiment barakaze nibayideni muri Canada Amerika États-Unis Australie ebana credit baraguha ufite igihugu cyubatswe n'aba étranger n'ama continent yubatswe n'aba étranger donc bakira Canada ni nini nibazoheza Amerika cyo kimwe donc baguma bakira ni gute umujene uno munsi ari Montréal ari Quebec umujene ari mu ntara zitandukanye no ndetse za Australia n'ahandi hose umujene wese yavuye mu Burundi abaciye za Serbie abari Belgique abari Allemagne ni gute umujene akiri muto yagiye hanze ashobora kuzovuzaza nk'umusaruro amahigwe yaronse hamakazokora guteza imbere igihugu cyacu Burundi Yesu nza ko yorindira kugaruka kugaruka si byonyine bisaba yuko uteza imbere Burundi washobora kuri hariya ufite umugambi ngaha ivyoroshe mugabo amahera bafise hariya amahera bakoresha hariya urashobora kugira aga projet ngaha $50,000 ubaye seriye urashobora kuyaronka muri Canada urashobora kuba seriye ukaziganya ugashira akote $50,000 $50,000 ngaha uba tugeze mu matura $350 million ngaha urashobora gukora ikintu izine akamini izine kari seriye ukinjiza amahera urashobora kugura parcelle bien $350 million urashobora hari ama projet menshi ngaha i Burundi ibyo bavuga ngo marché vierge urashobora kugura ikamyo ya byose baza yuko uzanye $350 million ngaha uburi cukora aho ndiko mvuga yembare umujene agifise imyaka myinshi yo gukora donc niyo dena afashe ya $50 million hariya anye ashobora guca abana nyakora akayiriha yaje ku investa ngaha donc investissement zo muri Canada sico kimwe nk'izo ngaha ngaha hari byinshi byo gukora kurusha muri Canada usanga marché zarabaye saturé nyinshi izindi zifata imitahe minini kugira ushobore gushikira abandi bageze ugasanga ari capital à l'entrée capital de départ ngaha i Burundi amahera ufise urashobora gukora ikintu kinini cyane cyane mu cyo bita ama petite entreprise petite moyenne entreprise nivyo byateje imbere n'ibihugu twumva Amerika Canada Europe ni petite moyenne entreprise abantu baje hamwe ari babiri bagaca bakora ikintu bagafisa employé 200-30 usanga barakoze jewe sinoza ngaho ubonye ngo mbwira umuntu ngo rurindira umunsi uzotaha ngo umunsi uzogira retraite ibintu biba byarazimvye urindire 20 ans 30 ans
ibyo gukora muri ubu unye uzoje gukora muri 2054 ibicuruzwa byaraduze cyane inzu sima tugeze kuri 80,000 kare yari 30,000 urumva yuko deja mu myaka ibiri sima yaduze rero yimvira mu myaka 30 ibintu biba bizivye so then ko nankuraje abantu ego igihugu nikira by'ubutunzi turashikaho tworganiza ibintu neza dushobore kureka abantu bazana imitahe abantu babe secure bumve ko imitahe yabo iri protege amayide yabo atazusha bayibiba kandi abone n'abashampion abashobora direct yego donc monde ya business ngaha anye tekana abe yo activité économique vraiment tekanye nubuhe buzi bugwiriye muri Canada abajone bakora ubu unya Cheka ko nari muri Canada, nari muri Ottawa. Abantu benshi baronka ubuzi ma service. Ma service. C'est-à-dire une service à la clientèle, service client, ma banque. Donc une chose ukoliye na service. Ubuzi bwinshi kora usanga mu Burundi ari bilingue. Mu Burundi azi Igifaransa n'icyongereza. Kandi mu Burundi ari propre. Tuko propre. Yes. Bima twambaye turashira ko kabisa. Abateshetse. Yego, presentation yacu vraiment abantu baravuga ati donc asanga kandi turi poli. Ibyo byo gutekana byo mu Burundi. Byo kuba reservé, ariko utavuga menshi. Biga biradufasha. Gasanga rero ubwo buzi buratanze hariho cyo bita Uber. Uber y'amataxi, cyane kurivura ibintu, Amazon. Ivyo nabigene biragwiriye. Vraiment ubure kandi buhariho periode muri Canada hari cyo bita pénurie main d'œuvre. Cyo bita harabuza abakozi. Ubu yashoye kuduga. Washoye kuduga mugabo kare bari bakeneye abakozi benshi. Usanga witoraguze. Rero gukora ama centre d'appel Ottawa rero igikomeye gose ubuzi bwa muri gouvernement. Gouvernement ira hiring abantu benshi bakwaje mu retraite hama bagaca bashaka abantu benshi binjira so ubuzi bwo muri gouvernement ubuzi buri stable muri gouvernement bakwirukana oya vraiment kandi bahemba neza basanga rero akazi muri gouvernement no mu banki cyangwa umuntu ashaka ideni avuga ati yemwe nafite akazi kabizereye yes dusoze igano cyacu kuri kino on ni wewe washoboye guhezagira ubukwe bwa Prophet Modeste ndetse na Benis niko biri abantu benshi mu commentaire hari byinshi bakrititsemo nizo shaka tugarukemwo hari benshi bakrititse ati mbega ni ubuhe bukwe bahezagira atabibiriya tubona imbere ni hari ibintu tusabonye mu rusenge byo bahora bakora mu rusengero mbega kubera iki bibasha zogira ibintu nk'ivyo onya amadokumengo bari mu kigandaro kubera ko ubukwe bumeze kujya ashaka ituta ashaka tuje muri eglise namwe kantike savende akunda indirimbo ya mbere haleluya gushika shaje uzoza kumpinyuza azogene muri Bibiliya anyereke aho handitse nyene bakora ubukwe canke bagirana kirte kamwe turamenyereye ko abakirte ababibiliya abajya Bibiliya iri muri telefone nsibiri aramusho tayeme oya yari ndayifise yanditse mugaho hajya ku mucanga hari umuyaga narifise kaye na telefone iri mu Bibiliya nkaca nshiraho position kugira amanuze ntagira ndasoma umurongo wa Bibiliya bagende barabe narawusoma aho wanditse kandi je simpresha mu Kirundi mu Busanza oya je mpresha mu Conge mu Gifaransa wasanga ndiko ndapresha mu Kirundi ni double fort ndaza gufata version nkuye mu Gifaransa gushira mu Kirundi mariage iyo mwahasenge aho hantu mugira mariage iyo abantu bari ngaho onye bose bemeje ko baje muri mariage kuko bujyanye Imana idusaba abatemwe idusaba ko famille iza gushigikira hamigasaba nuko urusengero ruba ruri ngaho muje kugira imbere y'abantu n'imbere y'Imana urusengero rero sikijya kibatima oya urusengero n'aba bari muri eglise iyo rero baje hamuka vuga ati umuntu ukamvuga ni umuntu yo bari konti mariage
akiriza urutoki avuge kuko burya nibyo tuba tuje kugira tuba tuje guhezagira ubukwe mugabo turaba yuko ata muntu ngaho onye bafise ikibazo kuri ubwo bugeni hama tugikemura imbere yo kubandana rero nico tugira public sino bashobora no mu biro mugakora mugahera hetse mugabo bisaba yuko l'assemblée witumako cyo gituma bagira adresse cyakabiri cyo bita publication des bancs ni uvuga yuko wanonse cyangwa uvuga ubukwe iminsi 30 imbere yuko ubukwe buba ivyo Modeste yarabikoze Denise yarabikoze muri état civil barabikoze naje muri église yanje naho Modeste atagenda muri église yanje narababwiye nje pasteur ngiye guhezagira ubukwe bwa prophète Modeste na psalmiste Denise ni psalmiste chantre psalmiste psaume yewe uririmba ngo tubita nkavuga nti ngiye kubahezagira abapaseri dukorana nibo nazanye ego rwose nagize ibintu mu kinyegero oya madamu twari kumwe ugasanga iyo ugize ibintu biri propre uramubwira prophète ngibi byo uzosoma amasezerano nibyo dukoresha muri eglise wacu mu gushaka kongera ko amasezerano yawe nayo nashobora kumubarira sen twe nayo tugira muri nozeri muri mariage mugabo turagira ico bita alliance de sel ico bita kunwana ukoresheje umunyu biri muri bibiliya barabibonye ndibaza banabibonye muri biri muri bibiliya rero abantu arabavuga ngo umunyu nibiki kera nico bakoresha kontra kera yari kontra ngo idahera ukoresheje umunyu si ibintu by'urupapuro usinya yari ngo kontra idahera ngo alliance idahera urumva rero nivyo twagize rero yuko abantu barindiriye ntuze ya batima yagize kanaka birashoboka nuko ushobora kugira hanze muri Canada Europe nivyo benshi nivyo bakora uko iciza cavyo nuko utabuza amandi ma activité ikarabera muri église bashobora kubandanya bagira repetition bashobora kubandanya basenga kandi na decoration itagira double ushigira decoration muri église bigazimba ugasanga budget irakubise ugasanga ku buryo bwinshi ugasanga mugabo gutoye nk'ahantu aho nyene muza kugira urubanza intebe mushiraho bakaheza amagaca muja muri reception aho nyene guhezagira umuntu nka prophète hamwe na Denise guhezagira umuntu Modeste abantu benshi bafise kamakenga bibaza ko umunyamanyanga yagize ibi nibi Denise ndibuka ko arana statut plutôt prophète igize gushirako avuga yuko ati ngo uyu unya ndamuronse inyuma y'amajambo abantu benshi bagumye bamubwira prophète Modeste ameze unya afise ingezi zinya no mu escrow nuku we nk'umukozi w'Imana koko rubahezagiye wumva yuko urugo bagiye mu ryo kumera gute mu gihe hari abantu benshi ngo batera amabuye amen burya rero nico ciza cyo kumenya Imana no gukurikiza ama principe y'Imana na Yesu hari igihe bamubwira ibintu ku bantu ati urashobora kugendana n'ujya mu wowe wogira ibi burya umuntu nuwo wimenyeye umuntu nuwo wibarije urashobora kubwira umuntu ngo ujya ameze guca hano hamugaje uvyeme utigeze ugendana nawe utigeze mwicarana muganiye utigeze umwanya atishaje numvise ibi bintu je mu kintu cyambere numva iyo numvise icaha ku mukozi w'Imana amutelefone cyangwa mwandikira WhatsApp ibintu numvise nivyo ndakwesha ucusanga ari we wenyine n'umutelefone agacarira nukubabara nukuryoherwa aragiye kuvuga ati ubaye wa mbere telefone abandi bose ndumva bariko baradumisha muga kumva ni wowe wayi wa mbere mu telefone jewe ndagutelefona man of God what's going on bigenze gute akaje tubonane arivyo akakubarira mugaca musenga mbere ndadacumura nta numwe rero Modeste baricaranye yaransabye ko nohezagira ubukwe bwi ndabanda mubaza nshaje wantoye gutega arambara ati no tumonyaje yawe kandi numva ndakuyumvamo na madamu cyo kimwe hanyuma tutangura processus kuko bujyange twakoze b'Imana turasaba témoignage turasaba nyene mwabonanye nyene mwagendanye est-ce abavyeyi bari dako ko twe tuza guhezagira abavyeyi bahezagira
biba byo kugwana mugongana no hanyuma nkamubaza none ushaka kugira gute kuko ni umukozi w'Imana arakoshaka urubanza nucurugira nkuko wowe ujugira ngo oya urushaka gute ko ni evenement iba rimwe mu buzima hama ndamuharanije ntoye hakuna divorce yeba ni une fois pour toutes naho yo gucamwo gute jewe negatif ubwo naho yo gucamwo naho yo gucamwo my friend umugore naho yo gucamwo ndo principe zangu umuhungu wawe umuhanurira kumabana n'umugore amucamo ndo principe zangu kandi principe y'Imana bega Imana ivuze ngo jewe ngo je déteste ngo ndanka divorce waza ngo ntibizi yuko ico mwafuye ntibikiza tage ntibona ko yakubabaje mugaye kavuga ati ndanka yuko mutandukana ruva yuko Imana yaraduhaye urukundo ruva kuri yo burya urukundo dufise ruva mu ijuru hama ukarugaragaza ukiga ngo urukundo ngo rusiporta byose urukundo ruharira byose urwo urukundo rutora gusaba imwe ubwo wari urukundo gute kwa mariage nico gituma tuza kuvyimvira imbere yo kubijamo si ibintu byo gukinisha ni alliance idahera umugore akuvanze murasubizanya mukicara mukababarirana gakubabarira si kubabarira umuntu atakugira ikintu ahubwo ubarira umuntu yakubabaje ari mubarira ngiyanije vraiment mu bintu nize mariage nivyo hari ahantu banditse yuko umugore akuvanze ufite uburenganzira mugabo kuri jewe nico caha urashobora giharira birababaza nivyo kandi ucumenga umuhaye uburenganzira bwo kuri ibyo ashaka mugabo yo mukijijwe ugasenga Imana Imana iragukingira Imana iragukingira uragira 30 utararondera undi mugore umugore atararondera umugabo Imana ibona uko ngene mukundana irashira ko kashe kuko ibona mutima yitiye rero gituma mariage ni ikintu gikomeye ducinjira mutiteguye ducinjira mutaronse umuntu ubwo tumuntu ndamufitiye confiance tuvyumva kumwe ntazomvanga yarezwe neza ntarikara numwana kundi Imana gituma avuga ati nturongora umuntu adakijijwe ugusanga mudafise imibere rimwe adatinya Imana nko gutinya Imana so rero guhezagira Modeste yari bénédiction kandi Imana yavuga ati ngo honorer le mariage que tous honorent le mariage ngo mwese mwubahe ubukwe uwo muntu reka aravuga ngo Modeste cyo Modeste twara yebwa mbere tubona amashuko yandi ngabo kuva ico gihe twabaye bagenzi twarakundanye Benize nivyo twari tuzanye kuva kera twarahuriye no mu bikorane namutumye kuri gize kuririmba twari tuzanye gose na Benize muga Modeste nasanze afite umutima hari abantu mubona bamengo mwari muzanye haciye imyaka 30 n'umuntu mwiza nevyo prophete ntibakundwa ama prophete akunda ntibakivuga banye nafise amavuta prophetique ndazi yuko kwatura Imana imbwiye Imana imbarenda kubarire wewe Imana irakuvugishijemo bigenze gute cyagenze gute umva abantu kandi babashaka kumenya ivyo Imana ivuze rero kenshi ni responsabilité nini ku mutwe wawe iyo rero umuntu yemeye kubijamo ni risk abafashe kuba pasteur umva Imana ikuzaniye abantu ukabaherekeza evangeliste aragiye nawe baramutera amabuye uko bashika ahantu bakamwica bayisha evangeliste benshi prophète nakundwa na hamwe kuko mba ari gihe uzovuga ibintu bibabaje atugira upfe ugira accident mugabo prophétie z'ubunya Imana zitanga ishigikire yevite danger ikwaccelerer dacakira ariko ni nyinshi abana bafo abana bafo cyangwa n'abandi ba prophetiza au début bagitangura ministère mugasanga bagize amakosa ministère prophétique il faut kuyiga yes twaganire byinshi bitandukanye Modeste ariko Modeste umenisikia aba prophet muzo makarani baburubiye ego yes and I love you so much yes we love you bon en fait twaganira ibintu byinshi mugakora umwanya kumbure hari ibintu byinshi tutaganiriye ko hari amasije menshi nankene ko tuzahoganira mugakora umwanya reka tubibikire nta kindi gihe tuzovyagure neza kugira ngo tubone mbega
choix du conge gutuma ashobora guhitamo umuntu bazokubakana kugira ngo yirinde amaswata abajene benshi bariko batera amaswata ngaha mu gisagara abajene benshi bariko batera amaswata muri diaspora abajene benshi n'umunsi bariko baribwa amahera yabo hari abajene benshi bariko barajya amahera yaba mama hari abakobwa benshi bariko barajya amahera yaba papa ivyo nivyo ndashaka tuzovyaguremo kugira ngo kumbure tugishe umujene gutashobora guhitamwo umuntu bazubakana kugira ngo azirinde kwicutsa kandi gushimire cyane gose amen amen iyo mwakoze cyane kumbure ku mwanya bashobora kuduhereza cyane ndabasaba yuko mugira abone subscribe kuri channel African TV umujene atari umujene yagutse mu mutwe c'est sagesse twaganiriye ndumva yuko vraiment ari umuntu akora ibintu byiza kandi Imana iguteza imbere gushikana imbere kwereka amahanga uvoyage ushike mu bihugu bitandukanye utera imbere uteza imbere igihugu cawe urakunda Burundi urafise patriotisme muri wewe vraiment chana yawe igende kure ntuzorindire ngo ye million no uzorenza hamwe uronka vraiment autorité Imana iguhezagiye cyane. Thank you so much. Turavyakiriye abakunzi ba African TV twakire amavuta y'umukozi w'Imana. Ariho kandi nawe ushobora kuba hano waruri wafashijwe n'ivyo twayaze hano on commentaire munsi mbega hama nimba ukeneye koko uzohitamwo umuntu mwiza kugira ngo urinde kuzitera swata place ukurikira uze wicare kandi wumvirize tumushimye cyane gose afite urugo guyiza uzoba turamukize inshuti n'abagenzi hama kandi atatuye no mu kibanza ciza kibanza ciza harakayaga keza haryoshe guteramira Eden Garden Resort nukuri uhashitse n'ahantu harakayaga vraiment urabona yuko umva nta vraiment utarahaza ndagutumiriye yuko uhashika n'abantu bakunda Imana bakozi b'Imana biyumviriye ku gihugu kubera ahantu abantu boruhukira ahantu heza amwe atera honneur abakongomani baraza abanyarwanda baraza abatanzania baraza vraiment diaspora yirwa ngaha n'ahantu vraiment heza cyane kandi turabashimiye kubona bashoka kugikibanza tugakorera hano. Yes, merci beaucoup wowe usaravye kino ganiro, merci beaucoup waravye kino ganiro kuva ku ntango gushaka kumpera. Merci wewe uheje kugira subscribe ubu nyene amukunze gusharinga ibiganiro byacu kumbura ndose kuri bose bashobora kubibona. Asante sana.